Perezida Kim Jong Un umutegetsi yitukirenga wa Korea ya ruguru akunze kurangwa n'ibikorwa by'ubugome ndetse no kutababarira akaba numwe mu bategetsi kuri isi bigoye kumenya ukuri ku makuru amuvugwako. Ubu inkuru ikomeje kutavugwa ko rumwe n'ibijanye n'ubuzima bwiwe. Aho bamwe bemeza ko yoba yaramaze gupfa hakaba abemeza ko aremvye cyane ariko hakaba n'ayandi makuru avuga ko ubuzima bwiwe bwifashe neza cyane. La Corée du Nord. Rocketman est en mission suicide. Muri iyi nkuru rero uraza kumenya byinshi bituma nibimuvugwa ko kubimenya bigoye uyu munsi tukuzaniye ayandi rero kugira wumve ibijanye na Kim Jong Un n'igihugu atwara. Nimba ushaka kumenya amakuru ajanye na Korea ya ruguru y'ukuri n'ajanye na Kim Jong Un akaba wimvira yuko yahigira mu bimenyesha amakuru byo muri Korea ya ruguru aho urihenda cyane kuko iki gihugu atwara ivyacu ntibisanzwe. Kugira ngo umenye ukuri kw'ibihabera biragoye cyane ndetse akenshi biba bitanashoboka. Gusa Korea y'Epfo igihugu bihana imbibe cyamenyesheje CNN ko Kim Jong Un atapfuye kandi ko ubuzima bwiwe bwifashe neza cyane akaba ari nyahitwa Wonsan kuva ku itariki 10 Ntwarante uyu mwaka. Ibibazo byinshi rero by'ubuzima bwiwe byatanguye kwibazwa igihe yasiba mu birori byo guhimbaza isabukuru ya sekuru iba ku itariki 15 Ruhuma. Iki kimenyesha amakuru ca leta kizwi nka KCNA cyamenyesheje ko yaherutse kuboneka muri iyi nama yabaye mu minsi ine imbere y'iyo nama cyangwa imbere y'ibyo birori. 누구하셨다는 것은 가장 비통한 신성으로 알립니다. En décembre 2011, à la mort de ikinyamakuru cyo muri Korea y'Epfo cyitwa Daily NK ariko gitangaza amakuru ya Korea ya ruguru cavuze ko Kim Jong Un yabazwe umutima kubera ibibazo by'ubuzima yatewe no kunywa itabi cyane, obesity ndetse no gukora ubutaruhuka. Iki kinyamakuru ariko kivuga ko ku itariki 19 Ruhuma akagwi k'abaganga bamwitaho kasubiye i Pyongyang ku mugwa mukuru wa Korea ya ruguru kuko babona ko amaze oroherwa agasigara bake barindiriye ko abanza gukira neza. Ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi byatangaje mu ntango z'uku kwezi ko Kim Jong Un yoba yaramaze gupfa nyamara ivyo muri Korea y'Epfo byo bikavuga ko ari muzima ndetse ko ubuzima bwiwe bwifashe neza cyane. None ni kuki ibitangazamakuru byo mu mahanga ari byo bivuga amakuru yo muri Korea ya ruguru ariko ibyo mu gihugu ca Kim Jong Un ntibivuga? Ushobora kuba wibaza impamvu amakuru ku buzima bwa Kim Jong Un adatangazwa ku bimenyesha amakuru byo mu gihugu ciwe. Iki gihugu nubwo gikize cyane cyateye imbere muri technology, journalism ntihabwa umwanya ndetse iranigwa bikomeye ku buryo ibibera mu gihugu bitifuza ko bimenyekana cyane. Iki gihugu gifise televiziyo zitatu gusa kandi nazo zibiri muri zo zikora ibiganiro byazo muri weekend gusa. Iyindi imwe isigaye ikabikora mu masaha yo mwijoro gusa ariko izo televiziyo ntizisanzura mu kuvuga amakuru kandi ibijanye n'ibibera muri Korea ya ruguru kubimenyesha amahanga cyangwa kubimenyesha abo hanze bari byago ku buryo n'abari hanze y'iki gihugu bitaborohera gukurikirana ivyo binyamakuru. Uyu munsi rero tugiye kubagarukira ku bintu 15 bitangaje kuri Perezida Kim Jong Un n'igihugu ciwe atwara. Genda bashikiriza kino kiganiro ndi Breze journaliste nkabasaba abantu mwese mutarakora sabone kuri YouTube channel yamenya nibi media ko musingira ko kugira ngo muzohore mukurikirana ibiganiro tubashisha buri munsi. Stay tuned kuri Breze official. Pas de sentiments. Dans les mois qui suivent, il élimine tous les cadres les plus puissants du régime. Si on enlève Kim Jong-un, sur les 7 personnes présentes autour du cercueil, 5 ont disparu ou ont perdu leur emploi. On sait que 2 d'entre elles sont mortes. Perezida Kim Jong Un asanzwe afise abantu 130 bashinzwe kumurinda urupfu. Kim Jong Un yashizeho groupe y'inzobere z'abaganga n'abashakashatsi mu by'ubuzima bagera ku 130 bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bazokomeze kubaho neza no kuramba imyaka myinshi kuri iyi si. Nubwo ari umugome agaragaza ko ata muntu atinya kuri iyi si, afise ubwoba cyane bw'uko icyubahiro yuko azopfa icyubahiro yarafise ku isi kigahera. Ni muri iyo mpamvu rero yashizeho groupe y'inzobere z'abaganga mu buvuzi bagera ku 130 bahawe akazi ko gukora ibishoboka byose agakomeza kuramba ku isi yindi myaka myinshi. Perezida Kim Jong Un ngo akunda kurya ibyo kurya byinshi akarenzaho na dessert tubutse kandi akarya ibyo kurya birimo amavuta ku buryo yagize obesity kuva abaye perezida mu mwaka w'ibihumbi 2011. Agira rero ubwoba yuko ashobora kuzoterwa n'indwara z'umutima hamwe na diabetes. Hyung So Kim yahoze ari muri iyo groupe ariko agahunga igihugu yavuze ko hakorwa ubushakashatsi kubijanye n'icyo komeza gukorwa ngo perezida wa Korea ya ruguru nakomeze kugira ubuzima bwiza kandi yongere ikizere cyo kuramba imyaka myinshi ku isi. Ngo abanyagihugu bagera ku 130 bashizwe mu kigo bakoreramwo ijoro n'umurango badasohoka kandi ngo hari n'abandi banyamahanga
bakora ubushakashatsi hanyuma byose bigahurizwa muri ico kigo. Les missiles de Kim Jong-un sont affichés partout. La cible, le grand Satan américain. Je les hais. Kim Jong-un rero yize mu Busuwisi mwibanga rikomeye cyane aho yari yahinduwe n'izina yitwa Park Yun kandi yari kijuju cyane mw'ishure. Kim Jong-un yize mu Busuwisi ari munyeshure w'ikijuju cyane ndetse mu maexame yose yakora yaronka amanota agayitse cyane ku buryo n'ubundi we mu gihugu ahandi baba bariko bariga yaba ariko yirabira imikino ya basket cyangwa ariko arikinira imikino yo kuri za ordinateur. Mu nyuma se we yabonye ko bikomeje kwanka afata ingingo yo kumukura muri iryo shure mpuzamakungu rya Berne mu Busuwisi amuhigira ishure rikomeye mu gihugu ciwe aho bakomeje kumwitwa Park Yune bakavuga ko ari umwana w'umudiplomate. Mu myaka 27 Kim Jong-un yagiye bibagisha kugira ngo bamuhindure isura ase na sekuru Kim Il-sung. Kim Jong-un ivyo kwibagisha we yabikoze kugira ngo agire isura y'umuntu wakuze mu gihe ababikora benshi baba bashaka kugira isura y'ubuto iberekana ko agifise itoto. Yaribagishije bamuha isura nk'iya sekuru nawe yigeze gutwara Korea ya ruguru. Bivugwa ko Kim Jong-un ariwe perezida muto yabayeho mu buryo butazwi neza umwaka ndetse n'amatariki yavukiyeko. La télévision d'État met en scène la détresse du peuple nord-coréen. Sous la neige, Kim Jong-un nta muntu azi neza umwaka n'amatariki yavukiyeko kuko bamwe bavuga ko yavutse mu mwaka w'1982 abandi bakemeza ko ari mwaka w'1983 abandi bakavuga ko ari mwaka w'1984. Yerekana ko ata muntu numwe azi imyaka yiwe. Ibi byose rero biterwa n'uburyo mu mikurire yiwe ubuzima bwiwe bwagizwe ibanga rikomeye ku buryo yarinze aba perezida atarasanzwe ko azwi mu gihugu. Igihe se we yapfa yakoze uko ashoboye kose kugira ngo bibabaze umunyagihugu wese ahari mu gihugu ciwe. Igihe Kim Jong-il yapfa abantu bose bari bategetswe kuja mu kiriyo ndetse no kurira cyane ku buryo uwafatwa atagiye mu kiriyo cyangwa atari kararira yajanwa gufungirwa ahantu igihe cy'amezi 6. Ari ikindi mwomenya kuri Kim Jong-un nuko ari mu basirikare bane bakomeye muri iki gihugu ciwe kandi atigeze yiga ibya gisirikare. Kubera ukuntu ategeka uko abishatse ndetse akaba atanu umuvugiramwo, Kim Jong-un yihaye ipeta rya gisirikare ryo ku rwego rwo hejuru kandi atigeze aba umusirikare. Ingingo z'ibijyanye n'igisirikare, ikorwa ry'ibisasu kirimbuzi n'ibindi vyemezo bisaba ubumenyi mu bya gisirikare byose abifata atawagishije inama kandi atagisirikare yigeze akora. Perezida Kim Jong-un yahaye narume imbwa 120 ziramujya ziramumara ku mugaragaro. si on enlève Kim Jong-un, sur les 7 personnes présentes autour du cercueil, 5 ont disparu ou ont perdu leur emploi. On sait que 2 d'entre elles sont mortes. Uyu mugabo azwi cyane nk'umuntu hatagira impuhwe yaranzwe n'ubugome yakoreye abayobozi batandukanye mu gihugu ciwe harimo nayo narume yahaye imbwa 120 zikamujya zikamumara. Ibi kandi byabereye ku mugaragaro abantu babona akaba yamuziza ko yashatse kumutembagaza ku butegetsi. Uwo inarume yarumwere mu basirikare bakomeye mu gihugu ciwe. Yagiye kandi yahana abantu batandukanye akabaha ibihano bikomeye harimo abashikiranganje yishe yakoresheje ibikoho rutura byagenewe kurasa indege. Umuntu amumwa arazwi cyane mu gihugu hose kandi abanyeshure bigeze gutegekwa kuyimosha nkawe. Kim Jong-un afise umukobwa amumwa yamenyekanye cyane mu gihugu hose kubera ubwiza bwiwe. Kim Jong-un kandi bazwiho kwimosha inyimosho yisa kuko ubu mu gihugu cya Korea iyi nyimosho ifise akazina ka ambitious kugezaho n'umwana agiye kwimosha avuga ati ni mumwe ambitious bakamenya icyo ashatse kuvuga. Hari nubwo byigezwe kuvuga ko muri iki gihugu cya Korea ya ruguru abanyeshure b'abahungu biga muri za kaminuza baba barategetswe kwimosha nka perezida wabo utabikoze ugahabwa igihano. Perezida Kim Jong-un avugwa ko kuvyara abana benshi bataraba umugore wiwe. Kim Jong-un n'umwe mu bagabo bipfuzwa cyane n'ab'igitsina gore mu gihugu cya Korea ya ruguru ahanini bitewe n'ukuntu hasa neza isura yiwe ndetse n'uburyo ava mu muryango ukomeye. Nkuko byabonetse ku rutonde wakozwe n'ikinyamakuru Onion Newspaper, uyu mugabo rero yaje ku rutonde rwagaragaje ab'igitsina gabo bakurura ab'igitsina gore sexiest man alive icyo gihe hari mu mwaka w'ibihumbi 2012. Kim Jong-un yazanye umugore wiwe Lee So-ju mu mwaka w'ibihumbi 2009 nyuma gato
muri 2012 bibarutse umwana wabo wa mbere bamwitwa Juae. Gusa hari inkuru nyinshi zagiye zitangaza zivuga ko uyu mugabo yoba afise n'abandi bana benshi ku ruhande natabyawe nawe umugore wiwe. Ntabwo ari we yari yategekanijwe kuba umukuru w'igihugu cyangwa asubirire se ku butegetsi. Bivugwa ko yaroze mukuru w'agapfu. Ku itariki ya 28 Myandagaro mu 2011 niho byatangajwe ko Kim Jong Un yabaye umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru. Bimenyeshwa ko mu migirwa yo gushingura se ubusanzwe ni umwana wa gatatu mu bana ndwi bavukana, harimo abakobwa 4 n'abahungu 3. Muri abo bana uwitwa Kim Jong Nam akaba ari nawe mukuru wa Kim Jong Un, niwe yari yateguwe ko azosubirira se wabo, gusa ntibyakunze kubera impamvu zitasobanutse neza. Ndetse uyu no mu nyuma ntiyakunze kumvikana na murumuna we, ubona ko yaciye amwicisha uburozi muri 2017. Bikavugwa ko byagizwemo uruhara rukomeye na mutoya we Kim Jong Un. Uretse kuba Perezida Kim Jong Un yibitse ko bimwe mu bintu bitangaje kandi binateye ubwoba byatumye n'igihugu ciwe kigira ibintu byinshi cisangije kubera imvugo ndetse n'imitegekere yiwe. Des scènes de tristesse complètement folles, filmées de près par les caméras du régime. Kim Jong-un accompagne le corbillard avec les plus hauts dignitaires. Igihugu ca Korea ya Ruguru nico gifise abasirikare benshi ku isi. Iki gihugu gifise abasirikare barenga 7,700,000 harimo n'abagore n'abagabo. Kugira ngo wumve uburyo iki gihugu gifise abasirikare benshi, wofatira karorero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare gifise abarenga 1,500,000. Bivugwa ko Korea ya Ruguru ibakubye kenshi. Ikoreshwa ry'ibiyovyabwenge muri iki gihugu riremewe. Muri Korea ya Ruguru icuruzwa ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyovyabwenge nk'urumogi biremewe cyane mu gihugu. Ubona ko hariho amasoko azwi adandazwa mu rumogi n'ibindi biyovyabwenge bitandukanye. Pendant un an, il devait rester son plus proche conseiller. Mais pendant une réunion du conseil, la police secrète est entrée, l'a arrêté devant les caméras et l'a emmené. Calendrier ikoreshwa muri Korea ya Ruguru ihera gihe Kim Il Sung yavukiye, ubu bari mu mwaka w'111. Imyaka n'amatariki iki gihugu gikoresha atandukanye cyane n'ayandi bakoresha, kuko batanguye guharura imyaka igihe Kim Il Sung yavuka ku itariki 15 Nyakanga mu 1912. Bisigura ko ariho batanguye guharura, ubu bari mu mwaka w'111 kuri calendrier yabo. Igitsina gore muri iki gihugu cemerewe kwimosha inyimosho 28 gusa, mu gihe abagabo batarenze inyimosho 10. Amatora muri iki gihugu aba nyuma y'imyaka 5, ariko ubutogwa akaba ari umwe. Biba ari umugirwa kuko Perezida ari ku butegetsi niwe abagomba gutogwa, yabaho ubutegetsi akabusigira murumuna we cyangwa uwo bava mu ndimwe cyangwa umwana we n'ahatari intwaro ya cyane. Akandi kantu mwomenya kuri iki gihugu cya Korea ya Ruguru nuko ibujijwe gutunga Bibiliya muri iki gihugu. Bagufatanye Bibiliya ni nkuko n'iki gihugu cyacu baba bagufatanye urumogi. Iyo upfungirwa ntawe uhamenya, ariko nubwo biruko indege ziba mu burengero bw'isi no mu Burayi zirashobora guca hejuru y'iki gihugu bagatanga amabibiliya bagenda barayakororera mu gihugu wabwo hashatse umunyagihugu yaba ari umukristo akayitora. Je nabashikiriza kino kiganiro ndi Preze Journaliste, nkaba abantu mwese mutarakora sabone kuri YouTube channel yamenya nibi media ko mwosimbira ko kugira ngo mukore sabone bishobotse mushireho na commentaire nimba ari bindi mushaka ko tuzobatangariza mukabishiramo kugira ngo tuzobashiremo ubutaha. Rocketman est en mission suicide. Qu'est-ce qu'ils disent dans les haut-parleurs? Nous avons réussi à lancer une bombe H. Et nous défendrons notre pays contre les Américains. Des habitants. Ikindi twabasaba nuko mwokora partage nyinshi kugira ngo umuntu wese atarakurikirana kino kiganiro cyangwa ataragira sabone kuri YouTube channel ya Preze Official cyangwa ya menya nibi media ko yose igira ko kugira ngo ibandanye bigira possibility ishoboka cyangwa bigire ama visibility menshi. Stay tuned kuri Preze Official.